Ikibazo cy'ubukene bw'amazi muri quartier Mirango ya mbere cyabaye ingorabahizi. Bamwe mu bene gihugu baganiriye n'imbonesha kuri CCTV baba basanzwe baba aho mu Mirango ya mbere canke abaharangurira imirimo ya misi yose. Agashavu ni kenshi kuko bavuga ko kugira ngo baronka amazi bigoye cyane, bamwe bayavoma ku mitwe abandi bakariha baja kuyabavomera ku makinga. Iruhande yaho hari n'abahisemo kuja baravoma amazi yo mu Hinogo, ariko bakagira impungenge ko bashobora kwandura n'indwara ziturutse ku isuku rike. Ngaha dumupangayi nahaje muri 2018 aho ngira ngo bamaze kubona amazi muri ivyo genda vyita ipoti y'amapiyo tuyibona bihagaze uko twe twaje batubwira ko hari amazi mugabo ayo mazi ntayariho. Iyo tuja kuvoma ahandi muri makartier Joro na cengira nti noneho karabaye mfise abana hari n'abana ngaha bategeza koga ibikoza n'ivyombo no gukoropa nace nimba ikinogo hariya hirya nico rero tuvoma naho se cyo amaza kuvoma abantu bose bakavoma. Turamanuka tuja muhuze hariya ngo kujya gatanu impande y'abagiri hariho ibomba ya leta, hariho n'ahandi bagurisha ibido nk'ibakagurisha amahera amajana 5 nk'amajana 5 aho urumva hose kugira ngo uronke nk'ivyomesha nk'impuzu uronke ayo bantu ayo batekesha umva n'ibindi birenge usanga amahera upanze ku nzu anayivuba amazi imbere agomba kuba menshi kurusha upanze ku nzu. Tubayeho nabi ingwara inzoka twamatwe turavuza abana bagwaye inzoka nawo wakaze k'ayo mazi ntaba ari meza usanga ari amabibe gusa baguma tuvura kwa muganga. Byose turi mu buzima bumwe hariho tuba tubona ifagitire y'amazi mugabo tukarabona none ayo mazi tutigeze tuvoma harahaza nko mezi 3 nayo tukuriha gute twe twashanga twabika ntuze nyene upango nawe ntaba ngaha nawe yaje uca tumutera kwindi uvuga ati ahubwo dupunguze kubera waduhenze tugira ko hari amazi muri atamazi. Abafise amaresitora ariyo mazu y'uburiro nabo bakavuga ko n'inyungu bari biteze iherera mu kugura amazi. Amazi nkoresha ndayavomesha mu mawikinga kanzanira amazi nkamuha amafaranga amajana 5 cyangwa amajana 4 kandi iwacu amazi aza mu ijoro naho nyine atsagake arahera karashobora guhera n'amezi 4 ataje. Ikibazo cy'amazi ni ikibazo kitoroshe cyane mu zino quartier zacu kuko amazi tuyabona gake kandi muzi amazi kari nkenerwa ka misi yose amazi abari nkenerwa mu buzima bwa misi yose na cyane murazi ko atakana kimwe gishoboka atamazi haba mu gihe cy'imvura cyangwa haba ubunyene muke amazi makenye ntituzi ikibazo ko kiri muri REGIDESO ntituzi ikibazo cyane aho gihagaze mugabo twavuga ati ikibazo cyane tuvuga ko kiri muri REGIDESO ko nibo bategeza kuduha amazi. Ikibazo kiraduhanze cyane gose kuko ubu twebwe bisaba ko tuvomesha tukariha abantu baza kuyatuzanira nabo bariyaranje bayakura. Murumva inyungu tworose musanga yagiye yatwawe n'amazi ayo twategeza kunguka cyangwa ayo abakozi bategeza guhembwa basanga hanini gusa nta kanini ngiye ibibazo cyo guhemba abantu bayatuvomera. Mbega umuntu yabavomera mu muri hagute bivana n'igihe hari igihe rimwe na rimwe iyo amazi yabuze mu makate menshi usanga ibido tuza kuyimuhembera amajana 5 n'igihe mu yandi makartier tuba twegeranye iyo amazi yabonetse usanga ibido tuyimuhembera amajana 3 cyane saba leta ibitishije mu bushikiranganje bwayo ko bodufasha bakaduha amazi kuko ategezwa mugabo sinzi ikibazo cyari bamubatubwira yuko ngo amakatengo kubera agwira ngo niyo mpamvu amazi adashobora kuboneka ariko dusaba leta irabe vraiment ibishoboka byose ire mu ibitishije mu bushikiranganje bwabyo baduha amazi ko bikwiye na cyane muraza amazi kariyo kenerwa muraza amazi kariyo akene mu buzima bwa misose uwo ari we wese. Rero yuko nyimbe hari ikibazo cyabaye
botunganira vraiment bakaraba ko n'amazi azaboneka kuko hari amatiyo amwe usanga y'amabanyi twegeranye usanga amazi aboneka atari gake bo barashokoka amazi nko mkundu bakayeroka nka gatatu cyangwa kane mugabo ngaha mu mpango zimwe ugasanga haciye amezi 2-3 atani majya amazi rikorotse kandi mugabo muri rero kuvurema bakamama bazana amafagitire yo kuriha amazi amafagitire aje ntureka kuyareha kuko bo bakubwira ati mu gihe robine yagume yuguruye ati hariho ukweri kwega umuyaga kandi amazi ari mukuza irakwega umuyaga yahita ikontari gacitanga kwaro REGIDESO ahubwo yoraba ukujya kuntu amazi ataje bakaraba bakabaza baragabanya ibiciro kuko tuzakuriha urumva tuzakuriha umuyaga ntituba twarisha amazi bakaraba rero uko ni basubira kunyanyura byo haruro bakoresha cyane cyane kuko twe usanga turagwa mu mporero urumva turiha umuyaga ori yo kuriha amazi usanga twarisha umuyaga. Twashoboye kuyaga na Evariste Nibaruta asanzwe arongoye iyo quartier akaba yemeza amakuru ariko akamenyesha ko badasiba kubimenyesha muri REGIDESO nayo ikabemerera ko igiye kugikemura bakaguma barindiriye. Turafise ikibazo c'amazi kandi kiramaze iminsi myinshi cyane. Turashobora kumara nk'indwi zibiri turonse amazi kariho n'ukwezi kwarahera ariko muri iyi minsi aca nk'indwi zibiri hamwe bakamara indwi imwe baronka amazi ahandi bakamara nk'indwi zibiri. Urumva ko birababaje kuko tubuze amazi nibwo buzima bizi ko imicafu itera indwara nayo kugira uyirwanye udafite amazi nuko atari ikintu cyoroshye bigoye cyane. Icyo dukora nk'uko amagara muri REGIDESO bakaguma twizigiriza ko nimwizeye amazi ari mu kuboneka tuguma turindiriye. Mu minsi heze bari batubwiye ngo turindire hariho amazi bariko baravana iyo mu misozi bavuga ko bazoca bayaha quartier Mirango ya mbere na Mirango ya kabiri kuko izo quartier twe dukunda kugira ibibazo cyane by'amazi mugabo kugera uno munsi n'ubu kirakemu haraciye amezi 2 bari batubwiye ati ico kibazo gushika mu 9 bizoba cyarangiye. Twebwe icyo twabafasha no kubandanya kominduru dusemerera nyene tubaza abarongozi ba REGIDESO ko ariko badufasha ko keshi zijya pepu zisohoka mu robine iyo wuguruye kandi ntureka kugurura kuko ubuguma witeze ko amazi aza kandi amazi yaje ntibimenya utuguruye. Nicyo gituma keshi baguma buguruye kugira ngo barabe ko amazi atebakaza intimba y'amazi mu kutwica hanyuma tusanga amazi tuza kuyavomera mu yandi makaritiye kuriha amakinga urumva ni ingorane cyane. Ariko hagati yaho Evariste aranegura abajeje kurungika amazi mu makaritiye aho avuga ko hari bamwe muri bo bahabwa amafaranga maze bakayagumiza iwabo abandi bakayabura. Basanga rero nabajye bajejwe kubirugurura hariho abajejwe kuza barugurura ku matwi y'amamwe bakarungika bati uyu munsi tuyarungika kwibarabariri. Hariho rero nk'abandi usanga babaha amafaranga kugira bayagumize iwabo bagume bayaronda iwabo abandi bakayabura. Urumva ibyo byose bikiguma ari kibazo. Naho biruko Evariste nyene yemerera abarongoye ko azobandanya gushikiriza ico kibazo.